Wanyumwe uraba tu sage ukaba calme hanyuma apadiri mukuru ukaba calme hanyuma abiparatura bakiparatura tubo wowe ubuze ukuntu ukina urukino rwawe urabiyunja ugacufata decision hariho nk'abantu bafyeteshwa isukari rimwe akaja avuga ati nta munsi izohura nayo kandi nabo bantu nyene intambarira aba tuma tubona basohora kandi jito ko intambarira yabo rero ndibaza yuko tutogira vya bindi ngo ikirago kiranyerera nibo batariko bageraho bashaka je ndiko ndagenda isi yose ngira ndayeze ndayizunguruka ariko gayenga ariko nawe ugenda uri wenyene abatuye bawe hari nkora bodaboda irimo abarundi batuye banje ni bangahe barimo nk'abarinzi nka batatu tuvuga ati tugize Kidumu turaza erega hariho so wawe hakaba na sogokuru sogokuru yaravyaye so wawe nawe ne so wacu arakuvyara naho asiye kuvyara abandi nurukurikirane rw'ibintu ndiwo cufata umutama w'imyaka ingahe ngo atangure kwikorera abana bose ku mugongo wiwe kandi ari abandi babishoboye Fizzo ndiye bigize kuri muzehe kuri Bantu Boy badabo jendi baciwe Fizzo ndiye aciye wanje n'ubwo rukurikirane nagubona ndubona yuko na double jendi ubona nawe ko zovyara abandi hariho plafond utarenga yo plafond ngirenga oya ivyo ni systeme no kwita ko ari paramètres yaho turi atari muziki gusa ni paramètres tu bon nari sino bivugira ngaha ubirondera uwundi munsi nzobivuga nanyoye ndabivuge iyo paramètre ndayikubwira ariyo ya plafond batarenga aho batarenga igiti kibitera si vyubu batera utegeza kwanza kuraba paramètre y'igihugu iteka rifise bande Yes, bakunze wa Permaki. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmbyi Kidum KIBIDO ndakuramukije. Ego urakoze cyane kuntumira kuri kino kiganiro nagenda kuramukije. Kandi so bwa mbere dukoranye twageze gukorana iwacu utanga karero kagwa gasore ko ndibutse kuri mikiri sediraka twaye igihugu ari umuje nafise imyaka ikeye cyane kurondera independence y'igihugu akenshi warenda abanyesha ko kwaza kukwakira kuvuga ati mbega no munsi uzabuceca ariko iyo uje mu kazi urabitangaza none ku myaka je maze ndirimba amakuze bukavya Bimwe bita gutwika amabase ndaca harico byomfasha kandi urakoze umwanyumwe uraba tu sage ukaba calme hanyuma apadiri mukuru ukaba calme hanyuma abiparatura bakiparatura tubo wowe ubuze ukuntu ukina urukino rwawe ibitego byagenze gute mu hanze y'igihugu bakwakiriye gute nakera waheruka ari haciye imyaka myinshi uherukanye natanguye turune mu Birigi ariko nari nagiye muri pause y'imyaka 7 najayo muri seri ababonye amasanamu barabonye ukuntu vyagenze mu nyuma naciye nzunguruka mu tundi turere tw'iburaya Swiss Sweden Denmark changira n'iyindi au revoir yo mu Birigi ahandi hantu iburi seri nyene mu nyuma naragarutse i Nairobi ndaguma naciye ngenda guhura n'abarefugee hafi ya Sudani y'amajepfo ahitwa Kakuma nagiye kubagendera nabo aho nahuye n'aba Sud Sudanais inkuru y'umwana isubira inyuma muri uwo mwaka nyine nagiye mu Birigi nari nagiye muri Sudani Juba y'amajepfo ndumiye n'umukobwa wa nyakubahwa Salva Kiir umukobwa wiwe nakiriwe neza cyane iviteka kwa kundi bavuga ngo iteka aho ryamye nawe nta immigration nigeze mbura nayo Jewe na bodaboda yose na immigration twigeze duhura ahubwo bo muri mwaje muri Canada bagarutse gusa mwaje bose baragarutse harimo n'abarundi ahubwo majorité n'abarundi erega vyose ni mu mutwe
umuntu afise visa izohera muri 2030 aho rero acagumayo kugaruka basikoze muri kanya oya n'izindi visa zizoza kandi bahomako erega urabiyunja ugaca ufata decision hariho nk'abantu bafyeteshwa isukari rimwe akaja avuga ati nta munsi izohura nayo kandi ashitse mu bibanza ngivyo akavuga ati ikiba kibe ndahagumye nayo n'amahitamo erega n'ababikoze barafise impamvu ndiho barenganya barafise impamvu hano turabona abantu bagarutse bakaja no mu burongozi bw'igihugu ari ababirigi ari abakanadien turababona none ubu bakoresha interview bagusigura igituma bagiye kijya gihe cyangwa naje bazi igituma nagiye Nairobi habari impamvu igituma abantu bava muri kino kibanza kandi n'ivyo yatanguye uno munsi ku barundi gusa na Abrahamu Imana yarigeze kumubwira ati vanganda uje mu gihugu nzokwereka sivyo ubu n'ivya kera hari imyidogo myinshi y'abaririmbyi ntibagisohora indirimbo zabo kubera intambara koko umurinzi na politike hariho biba bihuriye uramakaro ko muri bimwe avuga gutyo ninde yidoze bareka gusohora indirimbo zabo ati turindira intambara ira hanyuma dusohora navyo narizi ariko nabo bantu nyene intambara iraba tuma tubona basohora kandi vyita ko intambara iri wabo rero ndibaza yuko tutogira vya bindi ngo ikirago kiranyerera so hari imyidogo yamwe mu bakunzi b'umuziki bavuga ati hari abatama twari twizeye ko umuziki bazodushikanira kure aho ndaza kuvugamo nko muri Jewe Kidum ariko no munsi tukabona ko umuziki utaguragera aho dushaka nibo batariko bagera aho bashaka je ndiko ndagenda isi yose ngira ndayeze ndayizunguruka ariko gayenga ariko nawe ugenda uri wenyene abatuye bawe bahari ntwara bodaboda irimo abarundi batuye banje ni bangahe ko barimo nk'abarinzi nka batatu tuvuga ati tugize Kidum turaza erega hariho so wawe hakaba na sogokuru sogokuru yaravyaye so wawe nawe ni so wacu arakuvyara naho asiye kuvyara abandi nurukurikirane rw'ibintu ndiwoca ufata umutama w'imyaka ingahe ngo atangure kwikorera abana bose ku mugongo wiwe kandi ari abandi babishoboye Fizzo ndiye bigize kuri muzehe kuri Bantu Boy badabo jendi baciwe Fizzo ndiye aciye wanje nubwo rukurikirane nagubona ndubona yuko na double jendi ubona nawe niko zovyara abandi hariho plafond utarenga yo plafond inga kirere oya ivyo ni systeme no kwita ko ari paramètres yaho turi atari muziki gusa ni paramètres tu bon nari sino bivugira ngaha udurondera uwundi munsi nzobivuga nanyoye ndabivuge iyo paramètre ndayikubwira iyo ariyo ya plafond batarenga aho batarenga igiti kibitera si vyubu batera tegeza kwanza kuraba paramètre y'igihugu iteka rifise bande aravyumva banye niteka ni bande eske baremera ko buri gabura n'abandi ukazobona ngo hariyo umudari umuatlete umufootballer ariko arambikwa menya yuko iyo teka ritanguye kugabugwa ariko uko iyo paramètre si yuko kuva kera kuva twikukiye iyo paramètre nibo gusa bashaka yuko bagenda biyaza nibo gusa bashaka yuko abagore beza beza bo bagwabo nibo gusa bashaka inge ziryoshe ko nibo gusa bafise parfait imotare ibintu nk'ivyo kera twavimva muri ninde ngo mbega yemwe nakakiruta kandi manda gwishusho y'umupapa w'umuririmbyi ari wewe nyene ari bavye abana ariko murumva kutumva ko wahukanye subiranye n'umugore kuno munsi wambaye impeta ku ruhande ku buryo bwo kubafu zaragiye mu buryo ubu muri kumwe neza cyane ariko gahema ariko gahema ewe mukama ivyo sanari na voir avec ngujya n'umuririmbyi ngujya n'umwarimu oya ivyo muribo ni indi paramètre ni indi monde
mu bintu bigenda sawa aho urasaba Imana nawe bize bigushikire urahindura ndabona warabigikorera ingoro neza mu n'ikindi kintu très différent ça n'a rien à voir n'ivyo akazi abantu bakora waba uri umurimyi waba uri umwarimu waba uri inde waba uri washaka n'umu escroc arafise uwo bahuza bikagenda neza kandi umugore akamenya mugabo wanje n'umu escroc uravyumva tumaze kubona benshi kubera ingorane ziba zimuru bo n'ibintu na kera narigeze kuyumvira ndikuribagaza hariho ministere niwe mushikiranganje n'ubu ndamwibuka izina yitwa Kandeke Frazi mushikiranganje nambaye wa affaires sociales hasa ndi ku ishuri tuba ko batwigisha education civique imwe civisme ivyo bintu bikagaruka gaca nimvira ministere des affaires sociales imibano y'abantu ni hatari nimba iyo ministeri leta zo kwisi zayiyumviriye zishirako nuko hari abantu hari urunturuntu ivyo nivyo mu ngo ivyo ndi bigenda washaka bishobora no kunaniya pasteur akaza akingira no mu mwuka yes n'ibintu kudahuza mu rugo n'ibintu bimeze nko gukina rona wo muhujije uri muri paradiso kwisi munsi izuba paradiso wo mudahujije ni kuba kwa shetani ico kimwe kandi ni mwese mwa muburi abanye mafuti umwe gusa agerageze kuba intore birashobora kuja mu buryo n'ubuzima bwose ngenda nabona gushika nzopfe ico jewe novuga umuziki w'u Burundi narawambukanye imbibe birakunda umuziki w'u Burundi barawigana hanze n'abanyamahanga n'abazungu bakiganiza iwanje bakiganiza abandi ivyo narabishizeko abenshi bakunda kuvuga ko energy ijana kwishira hari ingorane kigingi si mu comedy kigingi si mu comedy binyagupfa cyangwa binyagukira kigagukira mbaye kigingi hari ingorane hari ingorane ibumba ari parasite yotuma abantu bashobora kubateramisha muri ivyo bintu vyose bitandukanye ubuzima bwose umuntu agatwenga akanyikiyeri kuvuga ati nagiye mu giteramo fema cujuje ivyangombwa hari ngora twageye nk'uko simba oya bo bijya biza mood bo ni mood yo guteramisha hanyuma ni mood yo kwangaja public ni mood yo kuko public uri kurayivugiriza utayangajije ubu tarahuza nabo public utegerezwa kubashira mu vyiri kuraba urakora bakabijamo bakabigufasha bakaririmba na wewe ndabatumiye barundi kazi banyamahanga mu banga mu gihugu hajya hafi ya stade Prince Louis Gasore musigaye mwita stade Intwari kandi Gasore ni intwari ni intwari kuri jewe ni intwari kabisa uko yitwa kera n'ubu je mbona ari bimeze nka Yohana mutagatifu na Matayo mutagatifu bose n'abatagatifu uravyumva bon